Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses mumbabarire uno munsi ninagombye gupostinga bino bintu mu buryo bwo kwandika ariko bimwe na bimwe nagenda vyandika mu gibindi naho ngera ngaho ndabivuga buke kugira ngo muvyumve ariko reka nje kumurira. So nza kwibanda aho M23 yisanze iri uyu munsi uko abazungu baje n'ingene byagiye ngaho birakurikirana nkuko ubuvumbuzi bwavyerekanye mu 1985 niho havumbugwa uruhanga rw'umuntu wa mbere bikerekana ko byari rimaze imyaka irenga imiliyoni 2. Abantu ba mbere bitwa aba Homo habilis baba bafise imitwe ikomeye hamwe n'ibintu ze n'ibigango bikomeye cyane gose ngaho bikagaragaza ko iki kisigarira cy'uwo mutwe cyambere cyavumbuwe muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Turi kumwe neza. Ico gihe abo bantu ba mbere bari bateye bwa nkende ariko ntabwo bari nkende niko mvuga mu buryo bwo gukomera no kwiruka cyane babeshwaho no guhiga gusa. Byo murabize ko abakera basogokuruza bacu bakunda ngaho guhiga bakaba bari batuye mu ihembe rya Afrika aho ni mu majepfo ya Central Africa. Abo bantu bavuga ururimi bita San nko kuvuga izuba nubwo rurimi ngaho bakunda kuvuga. Uko bagenda bimuka bashakisha amaramuko canke imibereho bagiye baricamwo imice. Hari abagiye muri Ethiopia nibo bamutseho abarabu, abayahudi, abazungu, abashinwa n'abandi batandukanye. Abo bagiye barahura n'ibibazo vy'ikirere batari bamenyereye ariko biga guhangana navyo bongera bahura n'isi yagiye irabahindagura. Bamaze kugirayo haheze igihe bagiyeyo ngaho muri ivyo bihugu nyene vyo hanze bavuye muri Afrika niho bipfuje kugaruka aho bavuye kuri gakondo yabo muri Afrika. Hanyuma twese dutangura kwankana ngaho. Murazi ko abazungu bagarutse ngaho muri Afrika babonye tutabemeye twese tutemeranije batangura kuduhimbira ivy'amadini Bible hamwe n'ibindi ngaho bitandukanye ariko bari bagarutse aho bavuye gusa kubera ko bo biza guhangana n'ibihe bo baramenye ukuntu bibeshya mu gatwebe kubera ko twagama dutungwa no guhiga gusa kandi dutandukanye nabo. So hama rero haca haba n'abandi baciye berekeza mu majyaruguru ya Tanzania. Aba nibo bavuyemwo ubwoko bw'ababantu canke abantu canke abantu ze abandebere. Ibihugu byinshi vyegereye Uganda n'u Rwanda nivyo vyadukanye iri zina ariko rigenda rirakwira nahane ngaho hatandukanye. Nko muntu ze mu Baganda baravuga Baganda ba Uganda, hari abashona ba Zimbabwe, hari abazuru ba South Africa, hari abaruba ba Democratic ya Congo, abaruba, hari abasuguma ba Tanzania, hari Kikuyu ba Kenya, hari n'abandi beshi bose ni ababantu ubasize hamwe muri rusanga. Nahandi hantu ngaho hatandukanye ko muri rusange babita ababantu. So muri Tanzania habayeyo ubwoko bwitwa abaha canke abaha. Abo babaye muri Tanzania nibo babaye ku bwishikose cyane abaha. So ubwo bwoko nibwo bwavuyemwo abami batandukanye. Nk'umwami yitwa mwami ntuze mwami Rwabugiri. Uyu yarakaze kubi batanguye gupfa ibintu bijyane ntuze n'imitungo hamwe n'abandi bari bahasanzwe ariko bene wabo nibo bakunda kuryana cyane. Ni kuvuga ngo bava hamwe bakaba ari bene wabo bava hamwe mugaba bagakunda kuryana ariko umwami hano tubabwiye bitwa Rwabugiri. We yari Rwabugiri pe yarakaze gose cyane mugabo yaryana n'abandi bava hamwe bari basanzwe ngaho bazinanye. So umwami Rwabugiri yagira abacakara bene wabo
yakunda gufata bene wabo cyane cyane akabagira nk'abakozi, abantu bamukorera. Abo nabo bitwa abahutu. Ico gihe abahutu ntiryari izuru, sinzi ko biko bavyumva. Umuhutu yari umucakara, umuhutu yari umuntu akora, ntabwo ryari izuru. Umuhutu vyasigura umukozi cyangwa umuntu akenye akoreshwa. Umututsi nawe vyasigura umukire, umuntu akize, hari ahantu yigejeje, uwo niwe yitwa ngaho umututsi. Mubari ngiye kubisigura naho aya mazina ico vyasigura naho vyavuye n'uwundi mwanya. So naho waba uri umuhutu utunze witwa umututsi ico gihe, naho waba uri umututsi wubu ukenye ico gihe bakwitwa umuhutu. Ngira ngo turi kumwe cyane. So guhera aho abantu bagiye baratatana, batangura gutandukana. Ariko hano niho hagiye kuvamwo n'umwami ngomba ndababwira. Uyu mwami nawe yari u Rwanda, bamita Gihanga wa mbere. Uwo Gihanga yava mu Bahanga, ari bo Baha canke Abahima canke Gahima. Papa wa Gihanga yitwa Kazi canke bakamwita ntuze, bakamutazira Nkuba ibivejuru, niko biyita Nkuba ibivejuru, kubera ko bayobera neza kandi bari bakaza. Mama wiwe akitwa ntuze ndamubagiye Nyirarukagama, nibari Nyirarukagama, Nyirarukanganga niko bamwitumenga ngaho, nibari Nyirarukangaga ngaho niko bamwita. So hano rero aha niho hagiye kuva n'umwami wa mbere w'u Burundi, ariwe bita Ntare Rushatsi. Twe turajana umwami w'u Burundi Ntare Rushatsi yaje ava mu Rwanda, ibi birazwi. Yari uwo mu bwoko bw'Abaha, aho bita Ibuha. Akaba yava muntu uze mu muryango w'abantu Ntwero, niko bagomba kubita Ntwero. Hari mu muryango ariko aba bwoko bw'Abaha, akaba ari mu muryango y'abantu Ntwero, ngaho niko babita. Ariko nawe mu nyuma yagiye kwibera hiwe, yitwa Ganwa, bisigura ngo umuganwa. Ariko nawe yari umututsi. Muri iki gihe tugiye kubifata nkuko biri, dufatiye ngo ku mazuru kubiki niko yarari. Mama wa Ntare Rushatsi yitwa Inanjondaki. Dukomeze. Muri ico gihe rero muntuze mu Rwanda hari ubwoko bwishi. Muri ico gihe hari ubwoko butandukanye. Hari nk'akarorero hano hari ubwoko bw'Abasinga, Abagesera, Abazigaba, Abahima, Abamanuka, Abarenge, Abanyakimari, Abatega, n'abantuze Rubanda n'Abagatwa, ariho havuye n'Abatwa n'ibindi bitandukanye. Hari ubwoko bwishi muri ico gihe, ariko nta bintu byo kuryana birenze kwemera ngaho byari bihari. Hari gushwana nkuko ari umuntu muvukana ngaho mushobora gushwana. So ndakeka rero yuko ngaha mubonye ubwoko bw'Abarenge, niyo tugiye guhera cyane. Mwabonye haruguru ko hari mu bwoko bw'Abarenge, niyo tugiye guhera. So abitwa Abatutsi bose tuvuge ko bamuka ku Barenge. Abitwa Abatutsi bamuka kuba Nyamurenge, reka tuvuge uko nyine. Muri iki gihe tugiye gufata tufatiye ku mazuru, reka nkuko mubivuga je adinoke je naco bintwaje ngayipu mwizina rya Yesu navyuboko je ndimo, ariko nivyo riko yatwononera umunsi, niyo mpamvu riko ndabivuga ngaho. So mu gihumbi 1883 hari umujournaliste w'umunyamerika bita Henry Stanley. Niwe yaje muri Congo, abana muri North Kivu na South Kivu, hari muri Kivu y'amajepfo. Nta bantu bari cyane bikirenga nk'iki gihe turimo bari bahari. Ariko iyo Kivu y'amajyaruguru n'amajepfo yari imase ku Rwanda, iri ku Rwanda. Amaze guharaba arahabona avuga ati hano hantu rero hano hariho imari. Hanyuma aho hantu acahita state yabuze beneyo, ni for state, ni province yabuze beneyo, agace katagira beneko, kuko ico gihe nubwo abantu bari bwarandagate ngo babebeshe. So
niho kuvuga nk'agace atakintu kakibamo aca agenda abaza umwami wa Kongo, baca bagenda bakomeka kuri Kongo hari impande ya Kisangani. Ariko ako gace mu vyumve kabamwo babandi bo mu bwoko bw'abarenge aribo banyamurenge. Ubwo nyene bwa bwoko bw'abarenge aribo banyamurenge baca bisanga basizwe ku gihugu cya Kongo, kandi ubwabo hari mu Rwanda, ntabwo bashobora kugwana. Ico gihe muri Kongo rero hatwara uwo mwami wentuze w'ababirigi bita Leopold wa kabiri. Leopold wa kabiri niwe atwara Kongo muri ico gihe. So abanyamurenge bagumanye umuco wabo gakondo, ariko uko igihe cyagenda kije imbere bashaka kwambugwa umuco wabo gakondo bikozwe n'abanyekongo bakavukira. So now reka ngarukurize hano kugira ngo sindanze ngomba gutebagenda hagije ngaho. Nimba rero koko abanyekongo hamwe n'abazungu bagomba ko abo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo basubira mu Rwanda, niba basubizeyo hamwe n'ubutaka bwabo babusubiza ku Rwanda. Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru ibi byose babisubize ku Rwanda, kubera ko Kivu y'amajyepfo umuji wayo wari ugize nk'uwari uzwi yari Goma. Ibi birazwi yari Goma, wari uwo muji wa Kivu y'amajyepfo bigahuriraho na Kivu y'amajyaruguru. Ivyo bice rero ngaho barimo muri utwo duce hari impande ya Gisangani n'utundi duke duhegereye ngaho. Nimba bagomba k'abanyamurenge badasubira kwitwa abanyekongo ngo basubize wabo, nibahitane n'ubwo butaka baba basubizanye wabo bati ni mwisubirira iwanyu mu Rwanda n'ubutaka turabubahaye. Bano bazungu abariwe baza ngaho ubwo rubanza baruce bareke guteza amakimbirane, uko nibo batuye no makimbirane ngaha haba. Abo babirigi bagaruke bavuga bati turabizi ibi, turemera kaya mafuti twayakoze, kaya makosa twayakoze, hanyuma ibisigaye reka dubasubiza hano habo, ibi bindi bihere, ariko badeke gutera induru mu gihe bazi aho ikibazo cyavuye. Ngarukirije hano nitugomba hanyuma tuzobisubiramwo, n'ivya Uvira tubivuge, ingene Uvira yakaswe ku Burundi n'ingene handi hantu hakaswe ku Burundi, Kigoma yakaswe ku Burundi, nimugomba tuzobivuga. Ariko bareke guhohotera abanyamurenge bavuga ngo n'abanyarwanda ni basubireyo. Mugabo bagomba kubiba igice cyabo bari babize yuko gikunga twaye ngaho, gikunga taye ku mutungo kamere kikaba giteye neza. Niba basubize babo babahane n'ubutaka, batabikoze naho niba barekere nkuko babirigi babikoze n'ubutaka bwabo bwa gakondo yabo babo barekere, bareke kubakoroga. Ibyo kwitwaza ngo ubututsi ubuhutu mugendeye ku mazuru, ubwo n'uburofa abazungu bitwaje kugira ngo batwonone mu mitwe. Bagomba kutwereka ko hari abandi bari hejuru, ko hari abandi bari hasi. Ariko mbere umututsi n'umuhutu byasigura umukire n'ukenye, ntabwo byasigura amazuru, kuko ivyo bizuru vya ufise n'umunyaburayi rabifise. Nimba ufise bizuru binini, ibizuru bito ntumbaza tunokeye. N'umunyaburayi rabifise iryo zuru ryawe nugenda kuraba umwongereza ntuzobura umuntu mungana izuru w'umwongereza. Kandi yari ntitwa umututsi ntitwa umuhutu. Ubu rero n'uburofa ngaho mugira. Abanyafrika dukwiye gusoma bino bintu tukongera tugahanahana amahoro. Imana ibaho umugisha.